Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu itariki 2 z'ukwezi kw'icumi muri 2024. Israel imenyesha yuko abasirikare bayo 8 bamaze kwitaba Imana mu manuko bwa Liban, aho bari mu ntambara yo kutaka batana mu mitwe n'ingabo za Hezbollah. Mu Rwanda ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu bwafashe ingingo yo guhagarika abavyeyi kugendera abanyeshure biga baba mu ndaro nk'imwe mu ngingo zo gukumira ikwirakwira gikiza c'umugera wa Marburg kimaze guhitana abantu 10. Ifaranga rya Zimbabwe ryaheruka guhindurwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka rimaze gukoroka kugera kuri 40% ugereranije n'idolari. Ivyo ngo bigaturuka ku bavunjayi nk'uko vyavuzwe na perezida w'ico gihugu. Gukoresha ivyivugo canke ivyese mu kuganiriza abantu, kubigisha, guhindura ivyiyumviro ku bibazo bivugirwa mu ntamatama nko kuja mu butinyanka, ibi nivyo ikigo Cosmotive Pads mu Rwanda cahisemwo kugira ngo gikureho icitwa ikumira rikiboneka mu kibazo c'ubutinyanka. Muravyumva mu kiganiro c'abagore tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Nyonkuru. Mukanya ni donido ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Israeli iravuga ko 8 mu basirikare bayo baguye mu mirwano mu majyepfo ya Liban mu gihe igitero cyayo cyo kubutaka kuri Hezbollah kirushaho gukaza umurego. Kare ingabo za Israeli zarizemeje ko abasirikare bazo bari mu mirwano ya hafi na Hezbollah. Abandi basirikare ba Israeli boherejwe ku mupaka kugira ngo binjire muri icyo gikorwa. Israeli yaburiye abaturage bo mu yindi mirenge 20 yo mu majyepfo ya Liban kuva mu byabo, maze biyongera ku bandi yaburiye igihe igitero cyo kubutaka cyatangiraga kuwa kabiri. Ministeri y'ubuzima ya Liban yavuze ko kuwa kabiri ibitero byo mu kirere byahitanye abantu 55 mu gihugu hose. Ku mugoroba wo kuwa kabiri inyubako zitari nkeya zarangiritse muri Israeli kubera ibisasu bya misile byarashwe na Irani, nubwo nta bantu bivugwa ko byahitanye muri Israeli. Umunyamakuru wa BBC avuga ko icyobo kinini cyasizwe n'imwe muri zo misile mu muhanda w'i Tel Aviv cyasibanganyijwe, naho Ihod Hasharon muri Israeli rwagati umukuru w'ako karere yavuze ko amazu 100 yangiritse. Hagati aho aboneka ku nshuro ya mbere nyuma y'ibitero Irani yagabye kuri Israeli, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko amakimbirane avugwa mu karere igihugu cye kirimo aterwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ali Khamenei: asas mushkel ke in dargiriha و jangha و nigaraniha و dushmaniha, umuzi w'ikibazo watumye haba aya matati, intambara, imishamirano, nuko hari bantu nyene bavuga ko bashaka amahoro n'umutekano mu karere. Ahashaka kuvuga Amerika na bimwe mu bihugu vya Buraya. Wokura ikibi cabo muri aka karere, nta nkeka ko aya matati, izi ntambara, imishamirano yokamangana ubwo nyene. in dargiriha in jangha in barkhordha be kulli az bain khahad. Hagati aho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ko igihe kigeze ngo hahagarikwe ukwiyongera guteye isesemi ku bikorwa bishobora gutuma ibintu rushaho kumera nabi mu burasirazuba bwo hagati. Yongeye gutanga impuruza ko akarere kose gashobora kwibasirwa n'intambara, maze yongeraho ko umuriro mu burasirazuba bwo hagati uri mu kurushaho kugurumana. Bwana Guterres yavuze ko yamaganye byimazeyo igitero gikomeye
gikomeye cya misile Irani yagabye kuri Isiraheli kuwa kabiri. Mbere yaho Isiraheli yari yarakajwe nuko yabonaga Bwana Guterres atamaganye Irani mu buryo bugaragara. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko igitero cya Irani cyarushijeho gushyira ibintu irudubi, ariko yongeraho ko Washington yikiye byimazeyo Isiraheli. Igipolisi muri Denmark cyataye muri yombi abagabo batatu bakekwaho kugira uruhare mu bintu byaturikiye mu ijoro ryakeye hafi ya ambasade ya Isiraheli i Copenhagen. Polisi ivuga ko hashobora kuba ari ibisasu bya grenade binagishwa intoki. Nta muntu wakomeretse. Abayobozi barimo gukora iperereza ryo kumenya niba hari isano bifitanye n'amakimbirane Isiraheli irimo, ndetse niba hari aho bihuriye no kurasa kwabereye kuwa kabiri hafi ya ambasade ya Isiraheli mu gihugu cya Suwede. Ingabo z'Uburusiya birasa nkaho zafashe umujyi wa Vuhledar mu majyaruguru ya Ukraine. Uyu mujyi wari mu maboko y'ingabo za Ukraine kuva intambara yatangira. Ni inkuru ya Jessica Parker mugezweho na Prime Ndikumagenge. Abategetsi ba gisirikare muri iyo ntara bemeje ko baronse uruhusha rw'ubutegetsi bw'ingabo rwo kuvana inteko muri Vuhledar kugira bakize ubuzima n'ibikoresho by'intambara. Ingabo z'Uburusiya zatumye uruhande rwa Ukraine ruheranwa n'uburyo bwo kwivuna gushikaho zari gushobora kugota igisagara. Umwe mu basirikare ba Ukraine yabwiye BBC yuko benshi muri bagenzi we bakomerekejwe canke bakicwa n'indege zitagira abadereva drone hamwe na vyamuzinga by'Uburusiya igihe bariko baragerageza kuhava. Uburusiya bwari bumaze imyaka irenga 2 burondera gufata ico gisagara gicukugwamwo ibizuku. Ico kivuze ku rugamba ku ruhande rumwe naho Vuhledar itumbereye irahantu hakirurutse gatoya kandi ku masanganzira y'uturere tubiri turiko turaberamwo urugamba. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu rugendo i Buruseli mu Bubiligi yavuze ko yiyemeje gusubiza umubano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku murongo uhamye kandi mwiza. Nyuma y'imyaka myinshi y'umuhengeri Ubwongereza bumaze kuva muri uwo muryango, Bwana Starmer harimo kugirana ibiganiro n'umuyobozi w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen n'abandi banyapolitiki bo hejuru. Yashimangiye ko hakenewe gushyira mu kuri ndetse n'inshingano zo gufatanya kubungabunga ituze n'umutekano mu gihe intambara mu magambo ye iri mu komanga ku marembo y'umuryango. Madame von der Leyen yashimye uguhuza kw'impande zombi ku bibazo biremereye isi harimo Ukraine, uburasazwa bwo hagati ndetse no kurwanya ubushyuhe bukabije bw'umubumbe w'isi. Florentine urakoze. Jack Nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Igisirikare ca Israel kimenyesha yuko ingabo zaco zatanguye intambara yo kugwana na Hezbollah babonana hafi na hafi mu manuko bw'igihugu ca Liban. Ni mu gihe kandi Israel iri kirungika izindi ngabo guhamvya abari muri ico gikorwa. Ni inkuru ya Sebastian Asha mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Ingabo za Israel IDF zasohoye video n'amafoto vyerekana abasirikare bo muri division ya 98 mu bikorwa byo kurwana mu manuko bwa Liban. IDF ivuga yuko abasirikare b'iyo division batanye mu mitwe vya hafi na hafi n'abagwanyi ba Hezbollah, bongera barungika ibitero byo mu kirere ku bagwanyi b'uwo muhari hamwe n'ibirindiro vyawo. Igisirikare ca Liban kivuga yuko ingabo za Israel zashitse ku metero 400 imbere muri Liban, ariko ko zaciye zisubira inyuma zidatevye. Izindi ngabo za Israel ziriko zirarungikwa ku rubibe mu cerekana yuko igitero co ku butaka gishobora gusumba ngaho. Muri Beirut, Israel yagavye ibindi bitero vyo mu kirere mu nkengera z'amajepfo zibamwo abantu benshi, aho Hezbollah ifise ikigo cayo ca mbere gikomeye. Mu karere u Rwanda ruvuga yuko rutaramenya neza aho umugera w'ingwara wa Marburg woba warakomotse, ariko ngo ubushakashatsi buracabandanya. Bivugwa mu gihe umuntu wa 10 yamaze gutangazwa yuko yahitanywe n'iyi ngwara, ndetse n'ibitigiri by'abanduye bikaba biriko byaduze. Mu rwego rwo gukumira ikwiragira ry'uyu mugera, ubushikiranganje bw'uburezi
murantungana navuze mu ntangamarara yuko ari ubw'amagara y'abantu. Ubushikiranganzi bw'indero canke ubushikiranganji bw'uburezi bwahagaritse ibikorwa vyo kuramutsa abanyeshure biga baba mu mashure y'indaro interna ndetse n'abiga bataha ngo bakazogenzurwa cane. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Imibare mishya yatangajwe mu ijoro ryakeye ivuga ko umuntu wa 10 yamaze guhitanwa na virusi ya Marburg, naho umubare w'abamaze kwandura ukaba wamaze kugera kuri 29 bavuye kuri 27. Kugeza ubu biracyagoye kubona amakuru arambuye ku bapfuye cyangwa abandura iyi ndwara kuko bidatangazwa. Gusa amakuru make yakomeje gutangazwa avuga ko bapfuye biganjemo abakozi bo kwa muganga, cyane cyane abakozi bashinzwe kwakira indembe. Urujijo ruracyari rwose kandi ku hantu haba harakomotse iyi ndwara bivugwa ko yica cyane kuko 88% by'abanduye baba bafite ibyago byo guhitanwa nayo. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yabwiye BBC ko bikigoye kwemeza inkomoko y'iyi virusi. Haracari kare kuba two kwemeza ko tuzi aho iyi virusi yaturutse. Iki nico dushaka kumenya kuva ku munsi wa mbere. Turagenzura abahuye n'abanduye, turacakora icukumbura ryimbitse turaba uko iyi virusi yihindura ku buryo twoshobora kumenya inkomoko yayo. Ariko akarere ibyorezo nk'ibi zakunze kubonekamo mu bihe byahise. Turahererekanya n'amakuru n'abagenzi bacu bo mu karere ndetse nabo ku mugabane kugira ngo turabe ko twomenya neza aho yakomotse. Ikindi ni uko buri gihe virusi idakomoka ku muntu. Birashoboka ko inaturuka ku nguge zo mu ishyamba, bivuze ko ubushakashatsi butirengagiza n'iyi nzira. Nta gahunda yo gukumira ingendo byeruye yari yafatwa, abategetsi bakavuga ko abaturage badakwiye gukuka umutima ahubwo ko bakwiye kwirinda uko babishoboye. Gusa mu rwego rw'amashuri hari ingamba zikomeye zafashwe nk'uko byagenze ku bagana amavuriro. Gusura abanyeshuri biga babayo byahagaritswe mu gihe henshi byakorwaga buri kwezi. Amashuri yategetswe kugenzura cyane abanyeshuri ngo harebwe niba nta ugaragaza ibimenyetso by'iyi virusi. Ku banyeshuri biga bataha nabo ababyeyi bategetswe kugenzura cyane ugaragaje ibimenyetso ntiyoherezwe ku ishuri. Iki ni icyemezo kije gikurikira ikindi cya bimwe mu bigo byatangiye gusaba abakozi gukorera mu rugo, ndetse n'amashuri ya kaminuza yabaye hagaritse uburyo bwo kwigisha imbonankubone agahitamo kwiyambaza ubuhanga bw'iyakure. Bose baravuga ko iki ari icyemezo cy'agateganyo mu gihe hategerejwe isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Tumanuke epfo mu majepfo y'umugabane wa Afrika. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yagiriza abavunja amafaranga mu gihugu hagati y'uko aribo bari nyuma y'itakara ry'agaciro k'ifaranga ry'ico gihugu. ZiG canke Zimbabwe Gold byatangujwe mu kwezi kwa kane mu nzira yo kuraba yuko ibiciro byoreka gukomeza kuduga n'ubutunzi ntibukomeze gutituka. Ubu rikaba rigeze gutakaza ibice 40% ugereranije n'idolari. Ubuhombe leta ivuga yuko bwavuye ku bavunja iryo ZiG n'amafaranga yo hanze. Inkuru yashinga nyoka mwishikizwa na Fernanga Kwayo. Perezida Mnangagwa yavuze yuko mu gihe ZiG igifite izahabu n'amabuye y'agaciro bihagije kongera kubona abantu bavunjisha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko bagaruka ku isoko ngo byatumye haba igitutu gishya ku gaciro k'ifaranga. Umukuru w'igihugu yavugaga ijambo mu nteko ishinga amategeko hashize iminsi mike gusa banki nkuru y'igihugu igabanyije agaciro k'ifaranga ho ibice 44%. Perezida Mnangagwa yaburiye abantu yuko leta ye izafatira ibyemezo abantu bose bazavunja amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko kandi yuko bizagira ingaruka ku bigo byabo. Mu kwezi kwa gatanu gushize mu kugerageza gukingira ifaranga rishya, abavunjayi babarirwa mu majana batawe muri yombi kandi konte zabo zirafatirwa kuko ngo barenze ku mabwiriza agenga kuvunjisha amafaranga. Inkuru yashinga nyoka idushikanye ku isaha imwe iburi minota 16 mu karere k'ibiyaga binini.
turakomeza n'ikiganiro ca BBC gahuza miryango twerekeze muri Sudan. BBC yararonse akaryo k'imboneka rimwe ko kwinjira mu gace ka Omdurman, kamwe mu duce tw'umuji wa Khartoum kaberamwo intambara. Uwo muji ukaba wagiye mu ngorane kuva igisirikare cirukanye umugwi witwara bwa gisirikare nyene wa Rapid Support Forces mu turere dukomakomeye mu ntambara ikomeye yamaze amezi mu ntango z'uyu mwaka. Ariko abanyagihugu basanzwe baracakomerewe n'ibisasu bihasukirwa buri gihe, kandi ababa mu turere turimo RSF bavuga yuko ubuzima bubagumiye gose. Ni inkuru ya Barbara Plate asha mushikizwa na Yvette Kabatesi. Mu nkengero za Omdurman, ahanyura abaturuka mu bice bifitwe n'umutwe wa RSF hafi y'agace kagenzurwa n'ingabo za Sudani. Bamwe muri bo baragenda n'amaguru, abandi ku tugare dukururwa n'ingamiya. Bamwe muri bo barahunze burundu bagana hafite umutekano. Abandi barambuka kugira ngo bajye guhaha mu isoko ridahenda, nyuma bagasubira mu ngo zabo. Aha twahumvise ubuzima bw'amarorerwa abatuye ahagenzurwa na RSF babayemwo. Ubuzima bw'aba bagore bumeze gute hano hantu? Biragoye cyane, niko aba bagore bavuga. Baje guhaha muri iri soko, bakemeza ko bagomba kwishyura amafaranga kuri buri bariyeri banyuzeho iriho abasirikare ba RSF. Bagenda amasaha 4 kugira ngo baze kugura ibiribwa. Abagabo babo ntibashobora kuva mu ngo kubera gutinya ko bakubitwa cyangwa bagafungwa. Hari abagore benshi hano basambanijwe ku ngufu, ariko ntibabivuga. Mbega ubundi ho byohindura iki? RSF ifata bamwe mu bakobwa mu mabarabara mw'ijoro. Iyo batashe imuhira bavuye ku isoko batevye, RSF irashobora kubagumana nk'iminsi 5 cyangwa 6. Ubwo yavugaga, nyina yari yicaye iruhande rwe yifashe mu mutwe arira cyane. Ubwo n'abandi bagore bari kumwe bahise batangira kurira. Alhamdulillah ya barakallah. Ubwo wowe iwanya utuye, iyo umwana wawe asohotse wamuva iruhande, ntiwajya kumushaka. Twakora iki? Ntacyo dushoboye, nta utwitayeho, twaratereranywe. Umunyamakuru wa BBC yabajije impamvu batahava ngo bahunge, bamubwira ko bakennye, ko ntaho bafite bajya. Kuri ubu mu gace ka Omdurman nta mirwano ya gisirikare ikomeye ihari, ariko umurwa mukuru uracyarangwamwo intambara. Igihe cyose bariyo, abanyamakuru ba BBC baherekejwe n'abasirikare, babajyana ahantu hitaruye bashobora kurebera mu nyubako idatuwe yashenywe n'ibisasu. Nyuma yaho bageze ku nkombe z'ikiyaga cya Nile, ahagabanya Omdurman na Khartoum. Ni naho higanje imirwano. Hirya ku rundi ruhande rw'ikiyaga ni mu nkengero za Khartoum. Igice kinini cyaho kiri mu maboko ya RSF. Byabaye ngombwa rero ko yihisha apfukamye mu gihe amasasu yavuga, kuko aho hakunze kuraswa. Bagendaga mu modoka bihuta cyane, kuko muri icyo gitondo hari humvikanye ibisasu. Ubutaka bwasaga n'ubutuje mu minota mike ishize. Abasirikare bababwiye ko bagomba kwihuta kugira ngo batagira ibisasu bahura nabyo. Hagati aho, ihohoterwa rishingiye ku gitsina niryo rihangayikishije aho hantu, kuko ryahindutse nk'intwaro y'intambara. Impande zihanganye, RSF n'igisirikare, zombi zirashinjwa ibyaha by'intambara, cyane cyane gufata abagore ku ngufu. Cyakoze bo bagahakana ibyo baregwa. Umwe mu bagore aravuga ibyamubayeho. Ubakora mu iduka ricuruza icyayi mu isoko, ariko avuga ko mbere y'intambara abagabo bitwaje intwaro binjiye mu nzu ye bashaka abakobwa be 2. Umuto yari afite imyaka 10. Umwirondoro we wagizwe ibanga mu rwego rwo kurengera umutekano we. Nabwiye abakobwa banje ngo banje inyuma, ngira RSF nti niba mushaka ko mufata ku nguvu nimufate jewe. Barankubise bantegeka gukura impuzu. Imbere yo kuyikura nabwiye abo bakobwa banje ngo bahunge. Baciye burira urupangu, hanyuma umwe muri abo bagabo aca nsimbirako. Abandi bagore umunyamakuru wa BBC yahuye nabo bari hamwe bitegura gusubira mu ngo zabo. Mu gihe cyose iyi ntambara izakomeza, nta yandi mahitamo bafite bitari ugukomeza muri ubwo buzima bw'akaga.
yari inkuru rero kuri ayo makuba yo mu ntambara ya Sudani ya Barbara Plett Asha mwashikirizwa na Ivete Kabatesi. Reka ubu naho tubaha akanya mukurikire amakuru y'inkino mwateguriwe na Ive Bucana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza makuru y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira igikombe cy'amakipe akomeye kurenza ayandi ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League. Imikino iteganyijwe muri iri joro, Aston Villa irakira ikipe ya Bayern Munich. Umutoza wa Aston Villa Unai Emery avuga ko uyu mukino wa mbere wa Champions League Aston Villa igiye gukinira mu rugo uza kuba udasanzwe. Umukino wa mbere muri rushanwa yawukiniye hanze ikina na Young Boys yo mu Busuwisi inayitikura ibitego 3-0. Aston Villa yaherukaga gukina na Bayern Dominique umukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi mu 1982 aho yatsinze Bayern Dominique kuri uwo mukino wa nyuma iyitwara igikombe. Ku rundi ruhande rutahizamu Harry Kane arabanza gusuzumwa amasaha make mbere y'uko umukino utangira nyuma y'imvune yagize mu mpera z'icyumweru ubwo banganyaga na Leverkusen igitego 1-1. Bayern Dominique iyobowe n'umutoza Vincent Kompany ntiratsindwa umukino n'umwe mu marushanwa atandukanye, imaze gutsinda ibitego 30 mu mikino 7. Ikipe ya Liverpool nayo ngo iraza kubanza gusuzuma rutahizamu wayo Diogo Jota mbere y'umukino ikina na Bologna yo mu Butaliyani ku kibuga cya Anfield. Uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Portugal ufite imyaka 27 ku munsi w'ejo ntiyitabira imyitozo hamwe n'abandi bakinnyi kubera imvune yasobanuwe ko idakabije cyane. Imwe mu yindi mikino iteganyijwe muri iri joro, Benfica irakira ikipe ya Atletico Madrid, Dinamo Zagreb ikina na Monaco, Lille ikine na Real Madrid, naho RB Leipzig ikine na Juventus yo mu Butaliyani. Mu mikino yarayibaye, ikipe ya Arsenal yaraye yihereranye Paris Saint-Germain itsinda ibitego 2-0, ibitego bya Kai Havertz ndetse na Bukayo Saka. Ni mu gihe ikipe ya Celtic yahawe isomo rya ruhago ikubitwa na Borussia Dortmund yo mu Budage ibitego 7-1. Igice cya mbere cyarangiye ari 5-1. Mu wundi mukino, umukinnyi Phil Foden yafashije Manchester City kunyagira ibitego 4-0 ikipe ya Slovan Bratislava, ndetse uyu mukinnyi yanatanze umupira wavuyemo igitego. Hari hashize igihe uyu mukinnyi atari mu bihe bye byiza nk'iby'umwaka ushize, byanatumye yegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza wa English Premier League. Mu yandi makuru avugwa mu Bwongereza, kapiteni wa Manchester United Bruno Fernandes yagize amahirwe yo kudahagarikwa imikino 3 kubera ikarita itukura yahawe ku mukino wo ku cyumweru. Manchester United yanyagiwe na Tottenham ibitego 3-0. Uyu mukinnyi w'imyaka 30 yeretswe ikarita itukura atabanje kwerekwa ikarita y'umuhondo. Umusifuzi yemeza ko yakiniye nabi bikomeye umukinnyi wo hagati wa Spurs James Maddison. Ayo niyo makuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Uravugisha ukuri ntuherukana na Chris? Ntabwo duherukana pe. Ntabwo muherukana? Ntabwo duherukana. Ariko mana yanjye. Rea, urashaka iki kuri sheri wanjye? Aha, noneho ndumva ntazi ikindi nakubwira pe, kuko ndabona wamaze gufata icyemezo kandi udashaka guhindura. Rea, nkunongere nkubaze mbwiza ukuri, ntuherukana na Chris? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe.
ikumira, gutinya kuvugira ahabona ubwoba butari ngombwa usanga ari bimwe mu bintu bikibangamira kugeza ubu abana bageze kuja mu butinyanka mu ntumbero yo guhindura ivyo vyiyumviro no kugira nk'igisanzwe ikiyago kuri ico kibazo co kuja mu butinganyanka. Abigeme n'abagore bo mu kigo Cosmetic Pads mu Rwanda bahisemwo uburyo bw'ivyese canke imivugo. Ni mu kiganiro c'abagore tubasuriramwo mwateguriwe na Yvette Kabatesi. Ibiganiro bijyanye n'imihango cyangwa ukwezi k'umugore n'umukobwa ngo biracyagaragaramo ipfunwe n'amakuru atariyo mu muryango nyarwanda. Ni muri urwo rwego ikigo Cosmetic Pads gisanzwe gifite ibi mu nshingano zacyo kimaze ukwezi gikoresha uburyo butamenyerewe bw'ubuhanzi bw'imivugo mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire. Brandine Umuziranenge ni umuyobozi wa Cosmetic Pads. Twebwe dufite ibikorwa biri mu kwezi kose, twagiye tujya mu makominote atandukanye kuganiriza abantu, kubigisha ku buzima bijyanye n'imihango n'isuku mu gihe cy'imihango. Noneho muri ibyo byose tukageza dutekereza ku bantu, hari igihe umuntu wenda ashobora kumva uko umuntu ataka imihango mu busizi akaba yabyumva ukundi. Ni ukugira tugire mu mpande zose zishoboka umuntu ashobora kuvugamo, ariko tugakora ku buryo imihango iba ikiganiro gisanzwe, imihango ntibe ipfunwe, ntibe ikintu gihishwa, tukabasha kujya tunayizihiza mu gihe cy'ubuzima. Bamwe muri abo basizi b'abakobwa bitabiriye iki gikorwa cyo guhindura imyumvire y'abantu ku mihango bavuga ko bifashisha ibyababayeho. It was a stain they were laughing at. My skirt was light green but with a red circle of stain that since then marked my history. Muraho neza, amazina ni Muhozi Esther. Nkura nabwo njyewe nageze imihango mfite umubyeyi w'umumama wabinyigisha. Ni ukuvuga ngo byabaye indi mu ishuri ahantu nicaye natose cyane, umwarimu w'umugabo twari dufite aravuga ngo Esther kuryamye haguruka uze utange igisubizo hano imbere ku kibaho. Ubwo ngubwo ndahaguruka ngenda imbere, kuva ubwo inkuru y'ikigo cyose iba Esther n'ibintu by'umutuku byari ku jipo ye. Namaze nk'icyumweru ntajya ku ishuri, numva mfite ubwoba, abahungu bo ku ishuri bansetse. Mbega ni nk'umuvugo ushakagaza uburyo byambayeho nabi icyo gihe n'uburyo bitagakwiye kuba byaba ku wundi muntu uwo ari we wese. Murakoze. Naho ngaho wavuye igitekerezo cyo gukora uwo muvugo rero? Yego, tukimara kumva ko uku kwezi kugiye kuza nta kindi kintu ari kwandikaho usibye icyo ngicyo, ko nekeza ko hari n'abandi bantu bashobora kuba bafite ibyo bikomere, cyangwa se hari n'umwana mutoya w'umukobwa uri ku ishuri wumva ko biteye isoni, yumva ko bibabaje, yumva ko ari ikimwaro. Ngombe mubwire ko ni ibintu bisanzwe bibaho ku bakobwa bose kandi bikwiye kubaho ku mugore wa we wese muzima. Ngombe menyesha abantu ko ari amafuti, bidakwiriye yuko umukobwa ko yajya mu mihango ye ari ikintu cyo guseka. Yego, nitwa Sandrine. Icyambayeho ni ugutungurwa gukomeye no kutamenya ngo ese noneho ibi bimbayeho kuko nibyo cyangwa nakomeretse, cyangwa rero yabaye ni shoke, ni ugutungurwa gukomeye kuri njyewe. Ni nacyo kintu nandikaho kugira ngo n'undi atazatungurwa. Bihera hasi rero, yaba mu muryango, yaba muri ayo mashuri. Ese ni gute noneho twigisha bano bana kugira ngo bamenye neza ikigomba kuba? Ni gute tutabwira abana ati tugeze muri rya somo abahungu nimujye gukina? Kwese biratureba. Kugira ngo iyi myumvire igende ihinduka ngo birasaba ubufatanye. Christian Intwari akuriye umuryango utegamiye kuri leta Our Pass Initiative ufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye. Uyu muryango wanafashije mu kunganira leta kubaka ibyumba by'abakobwa aba bana bifashisha mu gihe bari mu mihango ku mashuri. Ibyumba by'umukobwa tumaze kubaka 2, ugasanga ariko mu bana 200 bari kugikoresha 100 nibo bajyayo, bikwereka ko hari izindi information abandi 100 basigaye batarabona. Iyo ugeze mu kigo bakakubwira ngo n'abarimu batinya gukoresha iki cyumba, biracyari hasi cyane. Nabyo twavugaga mu kiganiro, ibiganiro nk'ibyo tubikure mu bice by'umujyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo tubijyane muri communities, tubigeze mu bice by'icyaro, tuganire n'abana, tubatinyure. Dukeneye gushyira hamwe. Nimba tuvuga iterambere, umwana w'umukobwa mu ishuri yiga nk'umuhungu, iminsi 5 ajya mu minsi y'ukwezi,
ntimubuze kuba yakomeza gukurikira amasomo ye. Ubu buryo bwo gukoresha imivugo ku biganiro bijyanye n'imihango y'umugore ikigo Cosmotif nibwo kibutangiye. Brandine avuga ko bazamenya umusaruro nyuma. Kugeza ubu keretse ko kundi nyine umuntu abasha kuvuga umuvugo ukabona ko buri wese afatiyemo imbaraga, kuko abasizi iyo barangije kuvuga imivugo yabo ubibona ko abana bagenda kubabaza ibibazo, kubagisha inama. Uretse izo nyigisho, uku kwezi kandi haba ibikorwa byo gukusanya inkunga yo kugurira abatishoboye udukoresho two mu mihango. Ni naha dusoreje, muramuke neza. I'd love to grow old with you if you're free, because I want my own babies. Have a good evening. Barakoze abo bakobwa n'abakenyezi baganira bose baganira na Yvette Kabatesi. Murakoze namwebwe abakurikiye ikiganiro ca BBC gahuza miryango, haba ku rubuga rwacu canke kuri Facebook ndetse n'ubundi buryo mushobora gukoresha. Cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru na Florentine Kwizera. Turabakengurukiye, mukomeze kugira ibihe vyiza.